Muy buenas noches, mwiriwe neza amados amigos bakundwa nshuti y hermanos na bene presentes data muri aquí ngaha en Lima, aha Perú. muri Lima, Perú. Es para mí un privilegio grande Kuri jewe estar ni con ihigwe ustedes rikomeye kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya para compartir con ustedes kugira unos ngo momentos dusangire de compañerismo umwanya alrededor del wo programa kuyaga ku mugambi w'Imana correspondiente a este tiempo final, uhwanye n'iki gihe para cy'iherezo. lo cual quiero leer Nicyo gituma ngomba gusoma en el libro del mu Apocalipsis gitabo capítulo cy'ibyahishuriwe 10, Yohana ikigabane cy'icumi verso 1 en adelante, guhera ku murongo wa mbere y también ukabandanya, Génesis, no mu gitabo cy'itanguriro ikigabane cy'icenda umurongo w'icenda kugeza ku w'icumi n'indwi. Apocalipsis Ibyahishuriwe capítulo Yohana 10, ikigabane verso 1 cy'icumi en umurongo wa adelante, mbere dice, ukabandanya, "Vi haravuga descender del hati cielo mbona a umumarayika otro wundi ángel w'inkomezi fuerte, amanuka ava mu envuelto ijuru en una nube, yambaye con el igicu arco iris no mu mutwe sobre su yari yambaye cabeza, y su umunywamazi rostro era como mu el maso sol, hiwe y sus pies hasa como n'izuba, columnas amaguru de fuego. yiwe asa n'inkingi Tenía en su z'umuriro. mano un librito Yari afise mu minwe abierto, agatabo y puso kazinguruye, su pie derecho ashinga sobre el ikirenge mar, cy'iburyo y ku el kiyaga, izquierdo icy'ibumoso sobre la agishinga tierra, imusozi. y clamó a gran voz Asemerera como n'ijwi ruge un rirenga león, nk'uko intambwe y cuando yivuga. hubo clamado, Asemereye 7 truenos imituragarondwi emitieron sus ituragara voces. amajwi Cuando los yayo, 7 truenos kandi hubieron imituragarondwi emitido sus imaze voces, yo iba a kuvuga escribir, nari kongera pero oí nandike, una voz del cielo numva que me ijwi rivuye decía, mu ijuru "Sella las rimbarira cosas que los 7 ritimatanisha truenos han ishashara dicho, udomemo y no las ikimenyetso escribas." ivy'imituragarondwi ivuze Y el ángel que vi en ntuvyandike. pie sobre el Umumarayika mar y nabonye sobre la ahagaze ku tierra, kiyaga n'imusozi levantó su mano amanika al ukuboko cielo y kw'iburyo, juró por el que vive por los agutunga mu siglos ijuru, de los siglos, arahira iyibaho que ibihe creó el bitazoshira, cielo y las yaremye cosas que están ijuru en él, n'ibirimwo y la tierra y las cosas que n'isi están en n'ibirimwo, ella, y el mar y las cosas que están n'ikiyaga n'ibirimwo, en él, que el tiempo ati no sería más. ntibigitevye. Que Dios bendiga Ese Imana su palabra yoha umugisha ijambo nuestras ryayo almas riri mu y nos bugingo permita bwacu kandi ikatwemerera entenderla. kuritahura. Pueden tomar asiento si tienen la Murashobora bondad. gufata ivyicaro vyanyu. El pasaje de Génesis Igisomwa capítulo 9, cyo mu itanguriro lo ikigabane leeremos c'icenda dentro de algunos momentos. turagisoma mu kanya kaza. En este pasaje que hemos leído, Muri hemos iki visto cyanditswe un ángel fuerte dusomye desciende turahabonye del cielo, umumarayika w'inkomezi yururuka avuye mu envuelto en ijuru una nube, ari mu gicu con el arco iris, n'umunywamazi alrededor de su cabeza, ukikije umutwe wiwe, y su rostro era como el kandi mu sol, y maso sus yiwe pies como columnas hasa de fuego, n'izuba, amaguru y yiwe tenía nayo en su ameze mano nk'inkingi un z'umuriro. librito abierto. Yari afise mu kuboko agatabo kazinguruye, ashinga ukuguru kw'iburyo ku kiyaga n'ukw'ibumoso imusozi. Es el Uyu Señor mumarayika n'umwami Yesu Kristo. Jesucristo. Nuestro tema para esta ocasión Ikigwa es cacu el muri uyu arco mwanya iris, ni señal umunywamazi, del pacto de Dios. ikimenyetso cy'isezerano En este pasaje ry'Imana. vemos a este ángel descender Muri iki del gisomo cielo turabona con el umumarayika arco iris, yururuka avuye mu ijuru, alrededor umunywamazi de su cabeza. ukikije umutwe wiwe, y lo vemos con un kandi librito turamubona abierto ko en aza su mano. afise agatabo kazinguruye mu kuboko kwiwe. En Apocalipsis Mu byahishuriwe Yohana capítulo 4, ikigabane ca kane verso 1 en adelante, donde umurongo wa mbere dice, ukabandanya, haratubwira hati después de esto miré, hanyuma y aquí y'ibyo una puerta ndavye abierta en mbona el mu ijuru cielo, urugi y la rwuguruye, primera voz que kandi oí rya jwi como de nabanje trompeta kumva hablando rivugana nanje conmigo, ari dijo, nk'iry'inzamba, sube acá, rirambwira y yo te riti mostraré duga las uze cosas hano que sucederán nkwereke ibikwiye después kuzobaho de estas. hanyuma Y al y'ivyo. instante yo Ako estaba en el kanya espíritu, mba muri y mpwemu, aquí un trono kandi establecido en mbona el cielo, intebe iteretse mu y en el ijuru, trono uno mbona sentado. Y el n'uwivyagiyeko, aspecto del que estaba waravyagiye sentado yasa era n'akabuyenge semejante a piedra de kitwa jaspe y de yasipi cornalina, n'akitwa y había sarudiyo, alrededor del trono kandi umunywamazi un wari arco ukikije iris iyo ntebe semejante en aspecto usa a la n'akitwa esmeralda. simaragido. Aquí también vemos Ngaha naho alrededor del nyene trono turabona yuko un arco iyo ntebe iris, ikikijwe y n'umunywamazi. luego encontramos Nuko kandi en el Génesis turabona no mu capítulo itanguriro 9, mu kigabane c'icenda, Génesis capítulo 9, itanguriro ikigabane c'icenda y los versos
guhera ku murongo w'icenda ukabandanya kugeza ku w'icumi n'indwi haravuga hati ivyo ni vyabaye inyuma y'umwuzure igihe Nowa n'umuryango wiwe basohoka bavuye mu bwato. Haravuga hati itiraba jewe ubwanje nshinze isezerano mbasezeraniye mwe n'uruvyaro rwanyu ruzobakomokako n'ibifise ubugingo vyose biri kumwe namwe, ibiguruka n'ibitungano n'ibikoko vyo kw'isi muri kumwe. Eka ibisohotse mu bwato vyose, ibikoko vyose vyo kw'isi, nuko nshinze isezerano mbasezeraniye ibifise umubiri vyose ntibizosubira kurandurwa n'amazi y'umwuzure ukundi, kandi ntihazobaho umwuzure wo gutikiza isi ukundi. Imana iravuga iti iki nico kimenyamenya c'isezerano mbasezeraniye mwe n'ibifise ubugingo vyose muri kumwe, uko urungano rwanyu ruzogenda rukurikirana gushitsa ibihe vyose. Nshize umuheto wanje ku gicu, niwo munywamazi uzoba ikimenyamenya c'isezerano nsezeraniye isi, nuko nzozana igicu hejuru y'isi. Uwo muheto w'umunywamazi uzobonekera kuri cyo, nanje nzokwibuka iryo sezerano ryanje nshinze hagati yanje namwe bo n'ibiri n'umubiri vyose bifise umubiri, kandi amazi ntazokongera ukundi kuba umwuzure wo guhonya ibifise umubiri vyose. Nuko uwo munywamazi uwo ubaye ku gicu, nanje nzowitegereza nibuke iryo sezerano ry'intava riri hagati yanje n'ibiri n'ubugingo bifise umubiri vyose biri kw'isi. Imana ibarira Nowa iti ico nico kimenyamenya c'isezerano nashinze hagati yanje n'ibiri n'umubiri vyose biri kw'isi. Nuko rero murabona ingene umunywamazi ari ikimenyetso c'isezerano ryashinzwe n'Imana, iryo yashinze hagati yayo na Nowa n'umuryango wiwe hamwe n'ibikoko vyasohotse bivuye mu bwato. Ni isezerano iryo yashinze hagati y'abakomoka muri Nowa no hagati y'ibikomoka muri ivyo bikoko n'ibiguruka vyasohotse bivuye mu bwato, arivyo vyarokotse mu gihano c'umwuzure. Nuko rero murabona ingene Imana yerekana ikimenyetso c'isezerano igashira umunywamazi ku bicu. Kubera iki? Kuko Imana hirya no hino y'intebe yayo, iyo ntebe ikikujwe n'umunywamazi. Nuko rero turabona Imana iri ku ntebe yayo mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 4. Haravuga hati waravyagiye yasa n'akabuyenge kitwa yasipi n'akitwa sarudiyo, kandi umunywamazi wari ukikije iyo ntebe usa n'akitwa simaragido. Aha turabona Imana umunywamazi ukikuje intebe yayo, kandi no mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 5 umurongo wa 1 haravuga hati mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe canditse imbere n'inyuma kidombagije mu dushasharandwi tukimatanije. Nukuvuga iyicaye ku ntebe y'ubwami ifise igitabo kizinguruye, nukuvuga igitabo cy'ibimatanije ndwi, kandi hageze umwanya aho ico gitabo cyakigwa mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye ku ntebe, nuko kugira ngo kizingurugwe, kandi ntivyari gushoboka yuko bareka ngo uwo mwanya urengane. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemerera ijwi rirenga ati ninde bibereye ko azingurura kijya gitabo ngo amene ibikimatanije? Ntihagira n'umwe wo mw'ijuru cyangwa wo kw'isi cyangwa w'ikuzimu ashobora kuzingurura ico gitabo cyangwa kukiraba. Nanjye ndwiza cyane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura ico gitabo cyangwa kukiraba. Umwe muri ba bakuru arambarira ati ntacyo urira, intambo yo mu muryango wa Yuda umunago wo ku gisisi cya Dawidi yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije ndwi. Mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo bine no hagati ya ba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe afise amahembe ndwi n'amaso ndwi. Nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Araza agikura mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe. Nuko rero murabona iki gitabo kimatanishije ibimatanije ndwi ni igitabo gihesha uburenganzira ku majuru no ku isi, igitabo cy'ubucunguzi.
nuko rero iki gitabo muri uyo mwanya ngaha cyategerezwa kwakirwa kigakugwa mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye ku ntebe nuko kikazingurugwa. Iki gitabo gihesha uburenganzira ku majuru no ku isi Adamu yari agifise, kuko Imana yari yagihaye Adamu. Ariko igihe Adamu yacumura mu itongo rya Edeni, Adamu na Eva, icyo gitabo cyasubiye mu maboko y'Imana, mu kuboko kw'Imana, kandi cyagumye kiri ngaho kugeza aho uwo mwanya wo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya gatanu ushyitswa. Kandi aho niho Kristo arangiriza igikorwa cyiwe cy'ubucunguzi, akarangiriza igikorwa cyiwe cyo kuvugira abantu mu ijuru, kuko aho hazoba hamaze gukwira igitigiri cy'abatoranijwe b'Imana. Aho hazoba hamaze kuzura igitigiri cy'abagize umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Nuko rero Kristo azorangiza igikorwa cyiwe cyo kuba umuvugizi, cyo kuba umuherezi mukuru mu ijuru, nuko azohinduka umucamanza w'isi yose. Azorangiza igikorwa cyiwe hariya, kuko aho hazoba hamaze kwinjira mu mubiri wiwe w'ibanga kugeza ku wa nyuma mu batoranijwe n'Imana. Nuko rero guhera ngaho Kristo azorangiza igikorwa cyiwe cyo kuvugira abantu, aheza akore kwisubiza ivyiwe, yakira igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye ku ntebe, aricyo kirimo amazina y'abatoranijwe bose b'Imana bacunguwe n'amaraso ya Kristo. Nuko azokwisubiza ivyo yacunguje amaraso yiwe byose, kandi mu yandi majambo we mu kwisubiza ivyiwe azoheza azane abapfuye bizeye Kristo, azobazura bari mu mibiri ihoraho, natwe bariho turi bazima azoduhindura muri kino gihe cy'iherezo. Ibyo bimeze gutyo kuko turi munsi y'isezerano ry'Imana, turi munsi y'amaraso ya Kristo. Kandi mu gihe uja mu kindi, ibara ry'umunywamazi w'isezerano ry'Imana ryagiye riragaragarira muri buri gihe cyangwa muri buri ntambuko y'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Aryo shengero riri muri iki gicapo, ni ukuvuga yuko iki gicapo kigereranya gishushanya ishengero rya Yesu Kristo ririko riraca mu ntambuko zaryo zitandukanye. Iki gicapo cyakoreshejwe na Rev. William integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo mu butumwa butandukanye, nk'ubwitwa igihagararo cy'umuntu atunganye. Kandi ngaha turahafise intambuko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga, hanyuma naho dufise intambuko y'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kubera ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ari ingoro yo mu buryo bw'impwemu, nk'uko ivyanditswe bibitubwira. Reka tubirabe mu Banyefeso no mu Baheburayo harabivuga. Mu Banyefeso ikigabane cya 2, aho Pawulo aravuga ati, aravuga yuko ishengero ari ingoro y'Imana iriko irubaka. Ikigabane cya 2:19 kugeza kwa 22 haravuga hati, nuko ntimukira abashyitsi na kavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera, murabo mu ngoro y'Imana, kuko mubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Kristo Yesu ari we buye rigumya imfuruka. Muri we ingoro yose yubatswe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. Kubera ishengero rya Yesu Kristo ari ingoro, ari igumira ikirakura uko igumira ikirubakwa, ni nk'uko inyubakwa uko iba iriko irubakwa igumira ikirakura. Iyo bubatse inzu itangura hasi canke batarayigereka iba yakuze, reka tuvuge yuko iba ikuze nk'imetero 3 canke 4. Hanyuma bubatse inzu bayigeretse kabiri canke bubatse iyigira kabiri, iba yongeye igakura igashika nko ku metero 3 canke 4, izindi metero 3 canke 4, nuko aho iba ikwije nk'imetero 6 canke 8 z'igihagararo z'uburebure. Nuko gutyo uko baguma bariko barubaka muri buri ntambuko igumira ikirakura kugeza igeza aho iba inyubakwa itunganye, iba yaracapuwe kugira ngo izokubakwe muri ico kibanza. Kandi Imana
nayo yarakoze igicapu cy'ishengero ryayo, igicapu cy'iyi ngoro yo mu buryo bw'impwemu, kandi Imana yabikoze imbere y'irema. Imana yabikoze imbere y'isi itararemwa. Iyi ngoro yo mu buryo bw'impwemu ariryo shengero rya Yesu Kristo, ariyo ngoro yo kubabwamo n'Imana muri mpwemu yera mu mwuzuro wayo wose. Ariko uko igumira ikirubakwa, iraronka umushuzo wa mpwemu. Ariko igihe izoba yamaze kuzura mu mwuzuro, nuko rero izoronka umwuzuro wa mpwemu, kuronka umushuzo. Ibyo biba iyo umuntu yizeye Kristo nk'umucunguzi wiwe, akoze ibyaha byo mu maraso ya Kristo, nuko akaronka mpwemu wa Kristo. Umuntu abaronse umushuzo wa mpwemu, nuko ngaho abaronse umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Umuntu apfuye mu buryo bufatika, nta ngorane na zimwe aba afise, aja kuba muri paradizo. Muri uwo mubiri uwo yaronse igihe yaronka ukuvuka ubugira kabiri, nuko hanyuma ku munsi wo kuzuka ariho mu kimpumbi kigira indwi, mu mwaka kanaka wo mu kimpumbi kigira indwi, kuko Kristo ariko aravuga ku bamwizera, yaravuze ati nanje nzobazura ryari ku munsi w'iherezo, kandi umunsi w'iherezo ni kimpumbi kigira indwi. Nuko rero abapfuye ariko bari barizeye Kristo nk'umucunguzi wabo, bakoza ibyaha byabo mu maraso ya Yesu Kristo, bakakira mpwemu wiwe yera, nta ngorane na zimwe bafise. Bo baranezerewe, barahimbawe iyo bariko baraba muri paradizo. Kandi icyo ni ikibanza kirimo ibiti, kirimo inzuzi, kirimo ibikoko, kirimo amafi, kirimo inyoni. No kuvuga yuko atakibazo na kimwe kiriyo hariya, kandi aho nta bintu bimwe bimwe biriyo nk'ibiri ngaha iwacu. Ntihariyo ukononekara kuri mu bisagara bikomakomeye, ntihariyo n'ukononekara kw'amazi, ntihariyo ingorane z'iby'ubutunzi ziri mu bihugu byo ku mubumbe w'isi, ntihariyo intambara. Nta ntambara ziriyo nk'iziri mu bihugu byo ku mubumbe w'isi, nta ndwara ziriyo nk'indwara zikwiragiye mu bihugu bitandukanye mu bwoko bw'ibiremwa abantu. Kandi na sekibi ntiyigenza hariya muri paradizo y'Imana. Ni ukuvuga yuko na sekibi atawuriyo, nicyo gituma nta ndwara ziriyo, nta bibazo biriyo, nta ntambara ziriyo. Icyo ni kibanza cy'uburuhuko cyo kuruhukiramo, kandi iyo umuntu avuye ngaha aba agiye mu kiruhuko. Iyo abo mu miryango yiwe basigara ngaha ku isi, bomenya yuko ibyabaye ari uko umuntu yagiye mu karuhuko mu kibanza gitekanye muri paradizo y'Imana. Kandi icyo ni kibanza cyiza umuntu ashobora gukoreramo ikiruhuko. Nuko rero ni bangahe bo kwifuza kuja gufata akaruhuko k'igihe kanaka hariya? Umenga nta n'umwe ashaka kujayo, nibyo? Kandi ni heza cyane. Kubera iki? Kuko abasigaye ngaha bo ntibava mu kiruhuko cyabo, bazogaruka ari bashasha. Ni nk'uko bigenda iyo umuntu avuye mu karuhuko kiwe akaba yakagiyemo mu kibanza kitarimo ingorane. Ariko iyo umuntu agiye mu kibanza kirimo ingorane, azavuga ati byari kumbera byiza iyo ntajya kumara akaruhuko kanje muri icyo kibanza, ikiruhuko cyanze cyagenze nabi. Ariko agiye mu kibanza cyiza, aza umenga yahindutse, yabaye ukiri muto, yaruhutse neza. Kandi abamwakiriye baravuga bati mbega ingene icyo kiruhuko cyakugendeye neza, wagarutse umenga uri mushasha. Kandi natwe nitwababona bagarutse, tuzobabona ari bashasha, bafise hagati y'imyaka 18 na 21 y'amavuka, bari mu mubiri mushasha. Ariko umenga mwebwe ntimushaka kuja hariya kumara y'akaruhuko, nibyo? Ni ukubera ko mwebwe muri abantu bakunda ibikorwa, mukaba mudashaka uburuhuko. Mushaka kubandanya muri ko murakora mu gikorwa cy'Umwami Yesu Kristo kuri uyu mubumbe w'isi. Kugeza ubu bo ntiboshobora kuba bariko barakora, bo bari mu kiruhuko. Nuko rero twebwe nitwe turiko turakorera ngaha, kuko nitwe twagenewe kuba mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Abagenewe kuba muri ibi bihe bo baramaze kuja mu karuhuko, kandi nimba hariho abasigaye batarajya mu karuhuko bo muri ivyo bihe. Ariko nimba bashaka kugenda mu buruhuko, nabo nyene barashobora kwigira mu bikorwa biri ngaha mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Ibyo bikorwa
ivyo bikorwa Yesu Kristo azovyikorera biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, biciye no mu bantu bo muri iki gihe. Nuko rero no nos vamos a ir de vacaciones. Ntidushaka kuja mu buruhuko, turacyari bato kugeza n'ubu, iki ni igihe kikiri gito, kandi kugeza n'ubu turacyafise ishaka n'inguvu nyinshi n'urukundo rwinshi rw'Imana kugira ngo dukorere Kristo iminsi yose y'ubuzima bwacu. Kandi ntidushaka kuzozuka, ariko dushaka kuzohindurwa tukiri muri iyi mibiri ipfa. Nicyo gituma tutifuza kuja muri paradizo, naho ngaha ku isi hari ingorane nyinshi, ariko Imana iradufasha kandi ikadufasha kuvyitwaramwo ivyo bibazo, kandi ntituriko turiyamiriza ibibazo biri ngaha ku isi. Kristo mu ijambo ryiwe ry'ubuvugishwa yavuze ko uko ariko vyari kuzoba bimeze muri kino gihe c'iherezo. Ni igihe yavuga yuko nk'uko iminsi ya Nowa yari imeze, ari nako yari kuzomera iminsi iyo umwana w'umuntu yari kuzokwigaragarizamwo. Nuko rero nta na kimwe kihari cyo tuma turiko turiyamiriza tugaya yuko uko isi imeze kugeza ubu yononekaye cyane, yatitutse, kuko Kristo yavuze ko uko ariko vyari kuzoba bimeze. Ariko igihambaye cyo muri iki gihe, naho iki gihe ari kibi, ikintu gihambaye kandi cyiza nuko iyi ari iminsi yo kuza k'umwana w'umuntu. Icyo nicyo, ubwo nibwo ruhande rwiza kuri twebwe. Kandi we yavuze yuko muri iki gihe ariho ijwi rirenga ry'inzamba ryari kuzoba ririko rirahamagara ryegeranya abatoranijwe bose b'Imana. Kandi iryo jwi rirenga ry'inzamba ni ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, aribwo buca hirya no hino ukuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, aje nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Turiko turaba mu gihe cy'ubwiza cyane kuri twebwe twese, ariko kandi ni n'igihe giteye ubwoba cyane ku bwoko bw'ibiremwa abantu, ariko kuri twebwe nicyo gihe cyiza kirengeye ibindi. Nuko rero twebwe turiko turaba mu gihe aho nk'uko muri buri gihe hagaragaye ibara ry'umunywamazi rigaragaye ariryo rivuga ku isezerano rya Kristo, isezerano ry'Imana ifitaniye n'abantu bayo n'ishengero ryayo n'umuntu wese wo mu ishengero ryayo. Kandi ryaba ari ibara rimwe gusa, kandi kikaba ari igice cy'umuzingi iryo bara. Ariko murabona, nimurabe ngaha hari amabara ndwi, ariko akoze gusa umuheto. Ayo mabara ntakoze umuzingi wugaye, ariko ngaha mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe cy'intebe y'ubwami, ngaha hari amabara ndwi y'umunywamazi akikuje igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Si umuheto, ariko n'umuzingi uhese wugaye ukikuje igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, hamwe n'amabara ndwi y'umunywamazi agaragaye. Nuko rero muri buri kimwe cyo mu bihe by'ishengero ry'abanyamahanga, kubera ko habonekeye ibara rimwe ry'umunywamazi rigaragaye hamwe n'intumwa iyo Kristo yari ko arigaragarizamo, kandi yaba ariko aremeza ashitsa isezerano ryiwe ku ishengero ryiwe no kuri buri wugize umubiri w'ibanga wa Kristo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Habayeho n'ikibanza kandi cyashikirizwamo buri kimwe cyo muri ibi bibanza na buri bara ry'umunywamazi. Muri Aziya ntoya, mu Bufaransa, inyuma yo mu Bufaransa, reka turabe
inyuma yo mu Bufaransa haje muri Hongiriya, mu nyuma ya Hongiriya haza Ekose na Irlande, havuye Ekose na Irlande haza Ubudagi, havuye Ubudagi haza Ubwongereza, havuye Ubwongereza haza Amerika ya ruguru. Kandi mbega twe natwe twasigarijwe iki? Mbega ibyo bihugu byose byatwaye ayo mabara ndwi yose y'umunywamazi ni byiza mu bihe by'ibyo bihugu. Kimwe cyose cyagumanye cyaronse ibara rimwe, kandi ntiwari umuzingi wuzuye ariko waba ari umuheto, ni ukuvuga igihimba cy'umuzingi. Mbega none iki? Mbe nta na kimwe twebwe byadusigarije. Ni byiza ibyo bihugu sibyo bifata ingingo yo kuvuga ibyo twebwe twari tugenewe, ariko Umuremyi w'amajuru n'isi niwe afata iyo ngingo, ari we yagenye uwo mugambi, agatunganya uwo mugambi wo kubakwa kw'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Kandi inkuru inezereje kandi ikomeye y'igitangaza ku Banyamerika Latine na Karayibe nuko Imana yasigaje vyiza mu bikorwa vyayo, vyiza byo mu murimo wayo yabisigiye uyu munsi w'iherezo. Kandi Imana yo ku munsi w'iherezo yahasigarije amabara ndwi y'umunywamazi mu muzingi wuzuye ngo bigaragarire mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. None rero nihe hariko harashikirizwa igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka? Ni mu kibanza cya Amerika Latine na Karayibe. Mu kibanza cya Amerika Latine na Karayibe hari amabara ndwi y'umunywamazi agize umuzingi wuzuye agaragariye mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi icyo nicyo gituma Kristo ahamagara akegeranya intore ziwe muri kino gihe cy'iherezo munsi y'amabara ndwi y'umunywamazi mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi icyo nicyo gituma dufise isezerano yuko nitwaguma turi bazima kugeza aho abapfiriye muri Kristo bazozukira, twebwe tuzohindurwa tukiri bazima. Kandi icyo ni ikintu kitigeze kibera mu bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Kubera iki? Kuko baba bafise ibara rimwe gusa ry'umunywamazi, kandi iryo bara cyaba ari igice cy'umuzingi gusa ari wo muheto. Ariko ubu mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka dufise umunywamazi wuzuye, atari igice cy'umuzingi ariko umuzingi uhese wugaye mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka kiriko kirashikirizwa muri Amerika Latine na Karayibe. Nuko rero Amerika Latine na Karayibe nayo nyene irafise ihigwe ryo kwinjirira mu isezerano ry'Imana, ikinjira mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukunda wacu Umwami Yesu Kristo, itarinze kubona urupfu. Amerika Latine na Karayibe itarinze kubona urupfu. Kandi mvuze nti itarinze kubona urupfu, nukuvuga yuko izokwinjira Amerika Latine na Karayibe izokwinjira itarinze kurandurwa. Nuko rero nimba ku nkengera z'ibiyaga hazoba ingorane, nuko rero nihagera umwanya w'ibibazo w'ingorane, abantu nuko bova ku nkengera z'ibiyaga, kuko hazoba nyamugigima zo mu mazi n'ibirunga. Kandi ibyo byose bizotera ingorane kanaka mu bihugu bimwe bimwe vya Amerika Latine na cyane cyane ku nkengera z'ibiyaga. Ariko buri gihe habonetse ingorane nuko abantu bogerageza guhunga, ariko ivyo ni ibintu vyerekeye umuntu wari wese ku giti ciwe. Nuko rero buri muntu nuko yohungisha ubuzima bwiwe, kandi akamenya yuko muri kino gihe cy'iherezo hazoba hariko haraba ibi bintu byose. Ariko inshingano n'umwitwarariko bikwiye, umuntu wari wese arakwiye kwitwararika ivyo. Yesu nshobora kubwira umuntu n'umwe ntikora iki canke kiriya. Umuntu wese arabona ibibereye gukorwa, kuko buri muntu wese afise amahitamo ku giti ciwe. Jewe ndababwira ibintu bizoba biriko biraba muri kino gihe cy'iherezo, nuko umwe wese arakora ibishoboka kubw'ubuzima bwiwe no kubw'umuryango wiwe. Nuko rero turabonye yuko iri sezerano ry'Imana riboneka rikikuje intebe y'Imana mu ijuru. Kandi Imana mu kuboko kwayo kw'iburyo ifise igitabo cy'ibimatanije ndwi.
ariko Kristo ngaha mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 5 rakira iki gitabo kimatanije akakizungurura mu ijuru, nuko mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi akakizana ku isi. Kandi ahari icyo gitabo hari umunywamazi ukikuje ikibanza kirimo icyo gitabo. Nuko rero murabona igituma Imana yashushanije mu gihe cya Nowa, ku bwa Nowa no ku bw'umuryango wiwe yashushanije umunywamazi. Imana yaravuze iti, yari yaravuze ko izoshiraho umuheto umunywamazi ku bicu, iti nshize umuheto wanje ku gicu. Kuko uwo munywamazi ushushanya umunywamazi ukikije intebe y'Imana mu ijuru. Kandi nimba ukikuje intebe y'Imana mu ijuru, ukikije nde? Ukikije Imana. Nuko rero mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi, kubera ko Kristo afise igitabo gihesha uburenganzira, igitabo cy'Imatanije ndwi, nuko rero habonetse umumarayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru aje ku bicu byo kwijuru, aboneka umunywamazi ukikije umutwe wiwe. Muri Matayo ikigabane cya 24 umurongo wa 30 kugeza kwa 31 haravuga hati, buri ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru, niho amoko yose yo mu isi azoboroga. Bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo ku ijuru ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'ijuru rirenga ry'inzamba bakoranye abatoranijwe biwe bave mu birere bine, guhera ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Ngaha turahafise isezerano rivuga ku kimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru, aho umwana w'umuntu yari kuzoboneka ari ngaha mu bicu. Haravuga hati, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo ku ijuru ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Kwa kabiri tariki 28 1963 harabonetse ku ijuru ikimenyetso ngirakamaro cyane, igicu cy'ikinyegezwa cy'igitangaza, aricyo cyafashwe mu mafoto, nuko kiratangazwa mu bimenyesha makuru byo muri Amerika ya ruguru, nko mu kimenyesha makuru Life aribyo bisigura ubuzima, no mu kimenyesha makuru Science. Aho ibyo bimenyesha makuru byarashinze nahe ko cyari cy'ikinyegezwa. Kubera iki? Kuko cyabonetse kubera birometero 42 by'uburebure, ahantu hatoshobora kubera ibicu. Kandi nimba kiboneka ku burebure butoshobora kuba ko ibicu, kuko atakabombera kahaba. Nuko rero nibanga kubona hoboneka igicu ngaho, kandi cyari gifise nk'ibirometero 48 by'ubwaguke. Iki gicu cyari gicu kinini cyane. Kandi n'irihe banga riri muri iki gicu? Mu kimenyesha makuru Science haravugwa n'amabara yabonekeye ngaha muri iki gicu. Nuko rero reka turabe mu by'ukuri iki gicu icarico, nimba kitari gikozwe n'akabombera. Nuko rero none iki gicu cyari gikozwe n'iki? Ubushakashatsi ntibwashoboye kumenya ingene iki gicu cyabayeho. Ariko teka turabe ibyo Revera William Branham avuga, integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ari we yaramenye icyari gikoze icyo gicu. Arabivuga ku rupapuro rw'469 mu gitabo cy'Ibimatanije mu Kiespanyol. Aravuga ati, mbega muribuka ko navuze yuko umwe muri abo bamarayika yari umumarayika adasanzwe, namubonye atandukanye cyane n'abandi, yari mu mugwi wa batatu muri buri ruhande n'uwundi hejuru, kandi wari ruhande yanjye mparuye mvuye ibubamfu njya iburyo. Yari umumarayika w'indwi, we yarakayangana cyane kandi yasobanura ikintu gikomeye cyane kuri jewe gusumbya abandi. Narababwiye ko yari afite igikiriza kinini kandi yari kwaguruka atera aja mu buseruko. Narababwiye kandi ko yanteruye aranduza, mbega muravyibuka. Nuko rero nguyu ngaha niwe yari afite ikimatanije cy'indwi, aricyo nagumanye nk'ikibazo mu bwenge bwanje, ubuzima bwanje bwose. Ibindi
kimatanije byari bifite isiguro ikomeye cyane kuri jewe kugezaho, ariko mwebwe ntimwoshobora kwibaza icyo iki kimatanije cy'irwi cyo cyasobanuye. Nuko rero iki gicu nticyari gikozwe n'akabombera, ariko cyari gikozwe n'abamarayika ntumandwi b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, hamwe n'uwundi mumarayika yari atandukanye n'abandi, ari we marayika w'isezerano, mumarayika w'uhoraho. Uwo ni Yesu Kristo wenyine ubwiwe ari mu mubiri wiwe wa teofaniya, atari mu mubiri wiwe w'inyama, ariko yari mu mubiri wiwe wa teofaniya. Iyi mibiri ya teofaniya ni nayo mibiri nyene ya teofaniya iyo twaronse igihe twavuka kugira kabiri. Nuko rero ngaha hari abamarayika ntumandwi b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, aribo baje ku isi bari mu mibiri y'abantu bagakora ubukozi bwabo, kandi muri iki gicu baraboneka. Nuko rero aha uwanyuma yari asigaye mu bamarayika ntumandwi b'ibihendwe by'ishengero yari Revera William Branham, kandi yatwawe n'umumarayika yari atandukanye n'abandi amujyana muri iki gicu. Nuko rero ntiyajyanwa ari mu mubiri wiwe ufadika, ariko yakuwe mu mubiri wiwe ufadika ajyanwa ari muri mwemu, ni ukuvuga yajyanwa ari mu mubiri we wa teofaniya. Nuko rero ashyirwa muri iki gicu. Izi ntumwa zose zari mu mibiri yabo ya teofaniya, ntibari mu mibiri yabo ifadika, yari imibiri ya teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi ubwo buringanire nibwo buvamo n'umubiri wa teofaniya y'umwami wacu Yesu Kristo, ariwo yiyerekeyemo bavugishwa bo mu isezerano rya kera, abiyereka nk'umumarayika w'uhoraho cyangwa marayika w'isezerano. Niwo mumarayika nyene yagwanye na Yakobo, nuko Yakobo yanka kumurekura. Uwo mumarayika aramubwira ati ndekura, kuko burakeye ntegerezwa kugenda, umutwenzi uratambitse. Yakobo aramubwira ati sindakurekura utampezagiye. Uko niko dutegerezwa kugumya Imana, tukagumya neza Imana. Umuntu akagumya neza Imana kugira ngo Imana imuhe umugisha, kugira ngo Imana nayo imenye kubera ingene umuntu yitwaye, imenye yuko umuntu arajwe ishinga yitwararitse umugisha w'Imana. Hariho abantu bashobora kuvuga bati ndashaka umugisha w'Imana, ariko ntibagumye neza ngo bagumye bafise ukwizera ngo bagumye Imana kugeza Imana ibahaye umugisha. Kandi twebwe dutegereza kuba tugumije Imana neza kugeza duhinduwe kuri uyu munsi w'iherezo. Nuko rero nimurabe ingene abamarayika mu mibiri yabo ya teofaniya bari bameze nk'abamarayika b'Imana, aribo nabo nyene baba mu mibiri yabo ya teofaniya bameze nk'abamarayika, n'abantu bari mu mibiri y'abamarayika, imibiri ya teofaniya. Nuko rero aba bamarayika, muri aba bamarayika bari ngaha, umwe yari atandukanye n'abandi. Nimwitegereze, nibi ni ingirakamaro cyane. Iki gicu cyabonetse gutya, ariko mu nyuma wowe iyi foto yihindukije uyirabisha iburyo, tubona yuko ishushanya mu maso h'umwami. Kandi ngaha tubafise abamarayika b'ibihendwe by'ishengero. Aha naho hari uwundi mumarayika yari atandukanye n'abandi, ariwe ashushanije umushatsi wera w'umwami. Abandi bamarayika nabo bashushanije ubwanwa bw'umwami. Nicyo gituma mwebwe mubona mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana yuko umwana w'umuntu aboneka mu maso yiwe hasa n'izuba, n'umushatsi wiwe wera nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Reka turabe mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere, umurongo wa 13 kabandanya, haravuga ati kandi hagati y'ibyo bitereko kw'amatara mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu. Ngaha turamubona yambaye umukanda w'inzahabu mu gikiriza. Nuko rero ni nk'umucamanza, si nk'umuherezi mukuru. Kandi umutwe wiwe n'umushatsi byari vyera nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Aha turamubona umushatsi wiwe wera nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Si kuvuga yuko kubera ko hamaze guhera hafi imyaka 2000 uhereye igihe Kristo yagenda, si kuvuga yuko yashaje umushatsi wiwe ugahinduka ukera. Oya, we ntasaza. Abacamanza kera hariya mu Bwongereza no mu Bufaransa no mu bindi bibanza, igihe
baba bagira bace urubanza cyangwa bace imanza muri sentare barambara ikanzu, kandi n'inkuba bacamanza baracambara ikanzu, kandi barambara n'iperike yera, ari byo byashushanya uburambe, ubwenge hamwe n'ubutware, ubushobozi bwo guca urubanza rutunganye, bagacira urubanza abo bantu baba barengutse imbere yabo. Nuko rero ivyo nivyo bishushanya umushatsi wera w'umwami. Ni ukuvuga yuko iki ari ikimenyetso, si ukuvuga yuko umushatsi w'umwami Yesu Kristo wahindutse ukera, si ukuvuga ko yashaje, we ntasaza. Nuko rero turashobora kubona yuko we aboneka ngaha mw'ijuru mu bicu. Aha turashobora kubona igicu canke ibicu, kandi mu gitabo muri Bibiliya naho nyene haratubwira ko umwana w'umuntu, reka turabe muri Matayo aho twasomye ahavuga hati bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo kwijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Haravuga hati aje mu bicu byo kwijuru. Ubu naho reka turabe ingene bivugwa muri Luka mu kigabane ca 21 umurongo wa 27 ukabandanya. Haravuga hati niho bazobona umwana w'umuntu aje mu gicu ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Nuko muri Matayo havuga hati mu bicu, muri Luka naho hakavuga hati mu gicu. Ariko aha nta kuvuguruzanya, nta gihushane na kimwe kihari. Ikimenyetso cy'umwana w'umuntu Kristo avuga yuko cyari kuzobonekera hehe? Mw'ijuru. Nuko rero iki kimenyetso cy'ikinyegezwa cy'igitangaza cy'igicu cyabonekeye kw'ijuru, ahari abamarayika ntumandwi b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'umumarayika yaratandukanye n'abandi, ari we Kristo. Iki cyerekana ugushyitswa k'ubu buvugishwa. Ngaha turamubona mu bicu. Ibi bicu bikozwe n'abamarayika ntumwa bari mu mibiri yabo ya teofaniya. N'ibicu bingahe kanaka bikoze igicu kimwe kinini cyane. Nuko rero turashobora kubona ko aje ari mu bicu, ariko kandi dushobora no kumubonera mu gicu. Igicu gikozwe na buri kimwe muri ibi bicu, ari bo bamarayika ntumwa. N'ibicu by'ubwiza, kuko n'ibicu byari bigizwe n'imibiri ya teofaniya y'abamarayika ntumwa. Nuko rero ngaha kandi turabona igicu gikozwe n'umumarayika yaratandukanye n'abandi. Nuko rero uyu mumarayika niwe afise ikimatanije c'indwi, kandi nk'uko abamarayika ntumwa ndwi bategerezwa kuza bari mu mibiri yabo y'abantu kugira ngo bakore ubukozi bwabo, ubu naho umumarayika atandukanye n'abandi nawe ategerezwa kuza agaragariye mu mubiri w'umuntu kugira ngo akore ubukozi bwiwe buhwanye n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi uyu mumarayika ni marayika w'isezerano, ni Kristo, ariko ategerezwa kuza agaragariye mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo. Kandi kubera ko integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze ku bijanye n'iri banga rikomeye cyane, reka turabe ibyo yavuze, ariko aravuga ku biri mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi ku murongo guhera ku murongo wa mbere ukabandanya ngaha mu gitabo cy'ibimatanije ku rupapuro rwa 57. We aravuga ati, mbona uwundi mumarayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru, ari mu gicu, yambaye n'umunywamazi ku mutwe wiwe. Nuko rero wewe witegereje neza uzobona ko uwo muntu ari Kristo, kuko no mu isezerano rya kera we yiswe marayika w'isezerano, kandi we ubu aje rimwe na rimwe atumbereye ku Bayuda, kuko ishengero ryageze ku iherezo ryaryo. Ni vyiza tubandanye. Mu maso yiwe hasa nk'izuba, amaguru yiwe ameze nk'inkingi z'umuriro. Mbega muribuka umumarayika mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere? Ni wa mumarayika twabona afise umushatsi wera,
uwo mumarayika n'uyo nyene no kuvuga yuko uyu mumarayika yabonetse mu mushatsi wiwe wera n'impuzu ziwe zimushika ku birenge akenyeye n'umukanda w'inzahabu mu gikiriza ciwe uyo n'uyu mumarayika amanuka avuye mu ijuru n'uyo nyene aravuga ati n'uyo nyene umumarayika ni intumwa kandi wowe ni intumwa ya Isirayeli. Kubera iki? Kuko we ni marayika intumwa y'isezerano yabohoye ubwoko bw'Abaheburayo ikabakura mu buja muri Egiputa. We n'uwo mumarayika w'Uhoraho ari we mu nyuma yaje ari mu mubiri w'umuntu mu gitwikirizo cy'umubiri witwa Yesu. Jambo umwe yahoranye n'Imana akaba yari Imana yihaye umubiri aba hagati mu biremwa abantu, niko bivugwa muri Yohana ikigabane cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku 18. Murabona ishengero hageze ko rizamungwa nukuvuga ko rinyakugwa rikaja mu janwa mu bicu rikajanwa mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. We aje kubw'ishengero ryiwe. Nuko rero nimwitegereze umugisha ukomeye cyane uwo Revera William Branham avuga yuko uje ku ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, marayika nyene w'isezerano wabohoye ubwoko bw'Abaheburayo akabashikana mu gihugu cy'isezerano, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana nyene ububasha bwose yari mu ngoro yubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe na Salomo, iri ku isanduku y'isezerano hagati y'abakerubi babiri b'inzahabu. Mu nyuma yaraje mu mubiri w'umuntu imenyekana ku izina rya Yesu, kandi ku munsi w'iherezo naho uyu marayika w'isezerano intumwa y'isezerano azogaruka ari we uyu mumarayika yaratandukanye n'abandi, ari ngaha ashushanije umushatsi wera wo mu maso h'umwami, kuko mu kuza kwiwe haraheza hagashushanywa cyangwa hagashitswa ikimenyetso cy'umushatsi wera w'umwana w'umuntu. Nuko rero we aje rimwe na rimwe atumbereye Isirayeli ubwoko bw'Abaheburayo, ariko kubera ishengero ry'Umwami Yesu Kristo riri mu gihe cyaryo cya nyuma aho ritegerezwa guhamagagwa rikegeranywa n'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami kugira ngo rironke ukwizera kurishoboza kuzamurwa, kurishoboza guhindurwa no kuzamurwa, ukwizera kurishoboza guhindurwa no kuzamurwa rikajanwa mu ijuru mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nuko rero uwo aje kubw'ishengero ryiwe, kuko uyu marayika w'isezerano n'Umwami Yesu Kristo nyene ubwiwe ari mu mubiri we wa teofaniya. Nico gituma Yesu yashobora kubwira ubwoko bw'Abaheburayo igihe yari ngaha ku isi mu myaka 2000 iheze, yashobora kubabwira aya majambo kandi ntiyari kwarabesha, naho bo babwira Yesu bati wewe nturakwiza n'imyaka 50, ariko uvuze ko wabonye Aburahamu. Nukuvuga bari ko bamubwira bati uri kuraduhenda kuko nta myaka 50 urakwiza, ariko Aburahamu yabayeho kera hamaze guhera nk'imyaka 1000. Nuko no muri Yohana ikigabane cy'umunani umurongo wa 56 kugeza ku 58 haravuga hati Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahamiye kubona umunsi wanje kandi yarabubonye aranezerwa. Mbega ivyo vyabaye ryari? Muribuka wa munsi w'imbere yo kurandurwa kwa Sodoma na Gomora, aho habonetse abantu batatu bavuye mu ijuru bakiyereka Aburahamu. Bari bande? Yari Elohimu, Gaburiyeli na Mikayeli. Elohimu uwo Aburahamu yatumiye ari kumwe n'abantu bo babiri bamuherekeza, akabatumira gusangira nawe ivyo kurya kugira ngo bajye ikimasa giteguye neza hamwe n'imitsima, biri kumwe n'imitsima hamwe n'ibindi bintu biherekeza imfungurwa nziza nk'izo. Elohimu ariyo Mana yo nyene yari mu mubiri wayo wa teofaniya yaremeye ubwo butumire, kuko Elohimu Imana iri kumwe n'abamarayika bayo bakuru bari bahindutse ukuri nk'abantu baboneka imbere y'Aburahamu. No kuvuga yuko Imana yaremye umubiri ukuye mu mukungugu wo mu ivu, iwuremera Gaburiyeli, uwundi Mikayeli, uwundi rawiremera kugira ngo
bigaragaze mu mwanya mutoya muri icyo gihe kandi barasangiye na Aburahamu. Imana igenzura ivyumviro biri mu mutima wa Sara, nuko mu nyuma barahaguruka batera baja i Sodoma na Gomora, Gaburiyeli na Mikayeli. Ariko Aburahamu we yari yagumye, ariko yasigaye ariko aragendana na Elohimu. Nuko Imana iravuga iti, mbega Aburahamu nomuhisha icyo ngira nkore? Kandi Aburahamu ari wazokwigisha abana biwe gukora ibyo nzoba nageze. Reka tubirabe mu kigabane cya 18 ku murongo wa 17 ukabandanya mu itanguriro, cyangwa guhera ku murongo wa 16 haravuga hati, abo bagabo barahaguruka, no kuvuga igihe bari barangije gufungura, barahaguruka baragenda batumbereye i Sodomu. Aburahamu abaja inyuma arabaherekeza, maze Uhoraho arivuganya ati, mbega Aburahamu nomuhisha icyo ngira nkore? Kandi ari we azohinduka ihanga rinini rikomeye, amahanga yose yo mu isi azohererwa umugisha muri we, kuko ari we nahisemo kugira ngo aze yihanikirize abana biwe n'ab'inzu yiwe, bazokwaruka hanyuma ngo bakomeze inzira yanje, bakore ibiroranye n'ibigororotse, kugira ngo jewe Uhoraho nshitse kuri Aburahamu ibyo namuvuzeko. Maze Uhoraho aravuga ati, induru ziri Sodomu n'i Gomora ko ari nyinshi, kandi ibyaha byabo bikaba byabaye ikirenga. Ndamanutse ndabe yuko bakora ibihwanye rwose n'uko induru zaho zanshikiriye, kandi namba atari ko biri ndabimenye. Abo bagabo barijura bagenda batumbereye i Sodomu, ariko Aburahamu asigara ahagaze imbere y'Uhoraho. Nuko ngaho Aburahamu yaciye atangura kuvugira mwishwa we, ari we yaba i Sodomu, ni ukuvuga Loti. Maze Aburahamu aramwegera aramubaza ati, mbega none worandurana abagororotsi n'abanyabyaha? Kumbure muri icyo gisagara ho bamwe abagororotsi 50, none wokirandura ntugitunge? Kandi kirimo abagororotsi 50 bari muri icyo kibanza, icoma bikaba kure yawe gukora ikintu nk'icyo, kwicana abagororotsi n'abanyabyaha, abagororotsi n'abanyabyaha bakaringanira, icoma bikaba kure yawe. None umucamanza w'isi yose niyokora ibigororotse? Uhoraho aramwishura ati, ninabona abagororotsi 50 muri icyo gisagara cy'i Sodomu, nzotunga aho hantu hose ku bwabo. Nuko hanyuma Aburahamu, kubera ko yariko aravugirana cyane cyane mwishwa we n'umuryango wiwe, araheza atangura kugabanya igitigiri. Kubera iki? Kuko birashoboka yuko Loti atari yagwiriye ngo arondoke n'ingogana n'ingoga. Nuko Aburahamu atangura kugabanya igitigiri, aramubwira. Aburahamu arongera aramubwira ati, ingene mpangaye gusiguza umwami wanje naho ndi umukungugu w'umunyota gusa. Kumbure mu bagororotsi 50 hazoburamwo 5, nukuvuga ati hazoba abagororotsi 45 gusa. None worandura igisagara cyose kuko habuze 5 gusa muri abo 50, ukarandura igisagara cyose? Nuko Imana imubwira gute? Aramwishura ati, sinzokirandura mbonye iyo 45. Nuko mu nyuma araheza abandanya agabanya igitigiri, aravuga ati, mbega hamwe habonetse 40, sinokirandura kubw'urukundo rwabo 40. Mu nyuma Aburahamu aramubwira ati, mbega hamwe habonetse 30 gusa? Imana iramubwira iti, sinoharandura kubw'urukundo rwabo 30. Mu nyuma Aburahamu aramubwira ati, birashoboka ko hatoboneka 30 hakaboneka 20 gusa. Imana iramubwira ati, sinoharandura kubw'urukundo rwabo 20 b'abagororotsi. Nuko ubwa nyuma murabona we yagumye agabanya igitigiri kuri ibiharuro 5 mu nyuma agabanya kuri 10, agabanya 10. Nukuvuga yuko
yagenda mu buryo nk'uri karamanuka ku ngazi atera aja hasi, nuko ubwa nyuma arongera ati mwami ntumpambarire ntunganungere mvuge rimwe gusa, kumbure hoboneka mw'icumi. Imana iramwishyura iti naho nyene sinokirandura ubwabo 10. Uhoraho aca arigira. Ahejeje kuvugana na Aburahamu nawe asubira iwe, kandi nimba Loti atari bwarondoke ngo agwire, nimba ataba ko yari afise ngaho, igisagara cagira kirandugwe, Sodoma na Gomora n'ibindi bisagara byo hafi yaho. Ariko abakobwa ba Loti icyo bari bafise bari abahungu babakoye gusa, ntibari bwubakane nabo kugeza muri uwo mwanya. Kandi hari Loti gusa n'umugore wiwe n'abakobwa 2 ba Loti, bose hamwe bari bangahe? 4 abantu 4. Y ahora, ¿por qué Abraham? Nuko rero ni kubera iki Aburahamu Imana imaze kumubwira ko itorandura ico gisagara habonetse abagororotsi 10? None ni kubera iki Aburahamu atayibajije ati mbega hamwe habonetse abantu 4 gusa? Kuko Imana ntiyababariye yasi y'imbere y'umwuzure, igihe hari abantu bashika kuri 8 gusa, kandi yarahejeje ibasohora bari mu bwato ubwo yategetse ko bobaza ibarokora muri uko kurandurwa mu kubashira imbere mu bwato. Nuko Imana irugara urugi, nukuvuga yuko Aburahamu atari gushobora kumanuka ngo aje munsi ya 10, ntiyari kurenga 10, ntiyari kuja no kuri 9 canke 8. Nimba hari abantu 4 gusa, Imana yari kureka kurandura ico gisagara. Nuko rero yari gutegerezwa guca izura n'abantu b'imbere y'umwuzure, kuko aho hoho hari abantu bashika kuri 8. Nuko rero murabona Kristo igihe yapfa yaraciye ikuzimu, kandi yaciye hagati muri abo bantu bari barabayeho mu gihe cy'imbere y'umwuzure, aribo batari barumviye ijambo ry'Imana iryari riko riravugwa na none, kandi babaye batizera, ntibashoboye kwizera ubutumwa bwa none. Umuvugishwa w'ikiringo kinini yari afise ubutumwa bw'ikiringo kinini, kandi igihe Kristo yaca hariya ntiyaragiye kubabwira yuko bababariye, ariko arababwira ubutumwa nk'uko bivugwa na Petero. Ntiyariko arabubabwira ubwo butumwa kugira ngo bihane. Ibyo biri muri Petero wa mbere, reka tubirabe. Petero wa mbere ikigabane cya 3 umurongo w'18 ukabandanya, haravuga hati kuko na Kristo yababajwe rimwe ahogwa ibyaha, umugororotsi yababarijwe abagabitanya kugira ngo adushikirize Imana. Yishwe mu mubiri ariko yahinduwe muzima mu buryo bw'impwemu, nibwo yagiyemo abarira impwemu ziri mu ibohero ijambo ry'Imana. Yabwiye bande? Nibwo yagiyemo abarira impwemu ziri mu ibohero ijambo ry'Imana. Mu buringanire bwa 5 ariho ikuzimu, kandi hari abo bantu bose batumviye ubutumwa bwa none, bari mu mibiri yabo yo muri ubwo buringanire. ni ukuvuga impwemu ya buri muntu n'umubiri wo mu bundi buringanire. Ariko umuntu mu by'ukuri icyari n'ubugingo buzima, n'ubugingo bubaho buri kumwe n'impwemu, buri mu mubiri witwa impwemu, kandi bukabana n'umubiri ufatikaho mu buringanire, kandi umubiri ufatikaho mu buringanire upfuye. Iyo mpwemu ibandanya iba mu wundi mubiri, nuko iyo mpwemu iraheza ikaja mu kibanza kirimo uwo mubiri w'impwemu uwo muntu aba afise. Nimba uwo mubiri uri mu buringanire bwa 5, uwo muntu ajya mu buringanire bwa 5, kandi aho ni ikuzimu. Ariho hagiye abo bantu bose abatumviye Nowa,
kandi Kristo ni kubera iki Kristo nawe nyene yaciye ikuzimu kuko Kristo yishize ko ibyaha byacu kandi kubera ko ingero y'icyaha ari urupfu Kristo yategerejwe gucapfa nuko mu nyuma yategerejwe guca ikuzimu kubera bitumwe n'icyaha ingero y'icyaha ikaba ari urupfu ingero y'icyaha ni nukuja ikuzimu iyo Imana irungika icyaha ariko Kristo yarejejwe yahinduwe muzima mu mpemu kandi nta cyaha yahavuye aboneka ko yahinduwe muzima mu mpemu amera nk'utigeze agira icyaha nuko anesha sekibi hariya ikuzimu amwaka imfunguzo za kuzimu na rupfu aho yarahejeje abwira ubutumwa izo mpemu zari mu ibohero abo bantu bari barabayeho mu gihe cya Nowa kubera ko batumviye nuko aho bari ko barabaho kandi ariko bari ikuzimu mu mubiri wo mu buryo bw'impemu uwo bo bari bafise ariko ntiyababwiye ubutumwa kugira ngo bihane ariko kwari kubacira urubanza kubwo kutizera kwabo ariko arabashingira intahe ababwira igituma bari hariya nuko mu nyuma Kristo yarasohotse ava ngaho aca muri paradizo ahari Aburahamu Isaka na Yakobo n'abizera bose bo mu isezerano rya kera aribo barabizera Imana bakaba barashikanira Imana ibimazi kubw'ibyaha byabo bakabishikanira bya bikoko kandi amaraso y'ibyo bikoko yarabatwikira no kuvuga yafuka ibyaha byabo ntiyabakora ko ibyaha ariko ibyaha byarafukwa nuko Imana ntibone ibyaha byabo kuko byaba bitwikiriwe n'amaraso y'ibyo bikoko mu kurindira yuko hazoshika umwagazi w'intama atunganye kimaze gitunganye gifise amaraso atunganye kugira ngo gihanagure ibyaha kandi igihe Kristo yapfa ibyaha byabo byarahanaguwe n'amaraso ya Kristo nuko rero hari hageze bari biteguye ko baja imbere yo kugaragara kw'Imana kandi igihe Kristo yazuka bazukanye na Kristo abo bantu bose nico gituma muri Matayo mu kigabane cya 27 umurongo wa 52 hatubwira umurongo wa 51 haravuga hati igihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero gitantaramukamwo kubiri uhereye hejuru ugashitsa hasi isi iratigita ibitandara birasaduka imva ziruguruka imivyimba myinshi y'abera bari basinziriye irazugwa bava mu mva amaze kuzuka no kuvuga inyuma yo kuzuka kwa Kristo bashika mu gisagara cera babonekera benshi nuko rero turashobora kubona ibyo Kristo yakoze mu rupfu rwiwe we yararonse intsinzi nuko rero ubu turabonye yuko nawe nyene yaciye ikuzimu araheza abwira ubutumwa impemu ziri mu ibohero izitumviye igihe ukwihangana kw'Imana kwari kukirindiriye mu minsi ya Nowa igihe ubwato bwari bukiriko burabazwa ariko bwakiriyemwo abantu bake gusa 8 bakijijwe n'amazi nuko rero ni kubera iki ukwihangana kw'Imana kwari kukirindiriye kuko ubwato bwari buriko burabazwa kugira ngo haboneke agakiza ka Nowa n'umuryango wiwe naho ibihano by'Imana byo byari byaramaze kuvugwa kandi haheze imyaka 120 uhereye igihe Imana yabwira Nowa kugira irandura ubwoko bw'ibiremwa abantu nuko yaramubwiti guhera ubu iminsi yabo izobijana imyaka 120 yamubwiye ko imyaka y'umuntu izoba imyaka 120 nuko rero turashobora kubona yuko imyaka 120 ariyo yari guhera igihe Imana yari yabwiriye iryo jambo Nowa kugeza igihe haziriye umwuzure nuko rero turashobora kubona yuko Imana ubu naho Imana yaravuze ku gihano cy'Imana kizoza umunsi wo kwihora w'Imana yacu umunsi wa kankitanure nk'uko bivugwa n'umuvugishwa n'Imana Maraki aravuga ati heraba umunsi uraje wa kankitanure abibone bose n'inkozi z'ibibazoba ibishingwe kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora no kuvuga uzobaturira nikoraho nyene ngabo agize nta nagashitsi canka agashami uzobasigarana Maraki kigabane cya 4 kuguhera ku murongo wa mbere
uyu ni umunsi wo kwihora kw'Imana yacu. Uyu ni umunsi aho ibihano by'Imana bizogwa ku isi. Guhera mu isezerano rya kera, Imana yagumye iriko iravuga ko uwo munsi uzoza, kandi ntuzoba ari uw'imvura, ntuzoba ari umwuzure w'amazi, ariko uzoba ari umwuzure w'umuriro. Umuriro ruhonyanganda w'ubumara uzogwa ku isi, kandi kugeza ubu uwo muriro usanzwe ubitswe mu bigwanisho by'ubumara biri mu bihugu bitandukanye. Nuko rero kugeza ubu, kubera ko ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ririko rirubakwa, iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, kubw'urukundo akunda abatoranijwe biwe, imbabazi z'Imana kugeza n'ubu ziracyari ku isi, kandi Imana yagumye yarihanganye kubera urukundo ikunda intore zayo. Kuko iyo mu myaka 100 iheze canke mu ntambara ya mbere y'isi yose, iyo muri ico gihe haba haramaze kuboneka ubumara bubitswe mu mabombe muri iyo ntambara ya mbere y'isi yose, ibihugu byinshi byari gushobora kuzimangana mu mwuzuro. Nuko twebwe ntitwobaye turi ngaha, ariko kubera urukundo abatoranijwe bakundwa, murabona byabaye birahagarikwa ibyo bihano by'Imana. Ni hehe havuga yuko ibyo byari kuzohagarikwa? Reka turabe mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'indwi, haravuga hati: ikigabane c'indwi umurongo wa mbere ukabandanya, haravuga hati: hanyuma y'ivyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi, bafashe imiyaga 4 yo ku isi, kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha ku isi canke ku kiyaga canke ku giti cyose. Kandi mbona umumarayika wundi aduga ava iburasirazuba, afise ikidomesho c'Imana nzima, asemerera n'ijwi rirenga abarira b'abamarayika 4 bahawe konona isi n'ikiyaga, ati: ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti, tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Numva igitigiri c'abadumwe ikimenyetso ngo n'ibihumbi 144 abadumwe ikimenyetso mu miryango yose y'Abisirayeli. Nuko rero murabona, aba bamarayika 4 baronse itegeko bahawe n'uyu mumarayika afise ikidomesho c'Imana nzima, itegeko ry'uko atamuyaga n'umwe wohuha, ni ukuvuga intambara ngo zihuhe zishike ku bwoko bw'ibiremwa abantu, ni ukuvuga iyo ntambara y'ibigwanisho by'ubumara ruhonyanganda birindire mu mwanya kanaka, kuko iyo ntambara izoba. Ariko kubera abatoranijwe baba mu banyamahanga n'abo mu bwoko bw'Abaheburayo, uko kurandurwa kwabaye kurarindirijwe, kuko iyo bitagenda gutyo nta n'umwe mu bari n'umubiri yari gukira. Ni ukuvuga abatoranijwe ntibari gushobora kuronka agakiza, kuko bari kurandurwa bagahonywa n'ubumara ruhonyanganda. Nuko rero turashobora kubona yuko mu mugambi w'Imana ibi bintu byose vyamaze kugenwa gushigwaho ko bizoba, kandi Imana iriko iragenzura, iriko iracungera ivy'ubwoko bw'ibiremwa abantu byose bigira, kandi yoyo ikora mu buryo kanaka, nuko ikarungika n'abamarayika bayo bakuru kugira ngo ibintu byose bishitswe nk'uko bihwanye n'ijambo ryayo ubuvugishwa. Kuko Imana kugeza ubu yaramaze kuvuga ingene bizogenda ibyo gushitswa kw'ibi bintu byose. Nuko rero twebwe ubu turiko turaba mu gihe cy'iherezo, kandi turiko turaba mu kibanza gifise amahirwe cyane kurusha ibindi bibanza byose, Amerike Latine na Karayibe. Iki nico kibanza aho intambuko y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka y'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ihindukira ukuri ishikirizwa, kandi barahamagagwa bakegeranywa batoranijwe bose b'Imana kuri uyu munsi w'iherezo. Nuko rero turiko turavuga kuri uyu mumarayika atandukanye n'abandi,
algo más. reka turabe ikindi kintu El reverendo William Branham. Él dijo que tubwirwa na Revera William Branham. ese ángel We yavuze yuko uyu mumarayika uwo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi ari we mumarayika w'inkomezamanuka avuye mu ijuru. Yavuze ko ari we mumarayika ntumwa wa Isirayeli kandi ko ari waje ku ishengero ry'iwe. Ni marayika w'isezerano, mumarayika w'uhoraho. Niwe mumarayika nyene aboneka ngaha nk'umumarayika yaratandukanye n'abandi, ariko we ategerezwa kuza hagati mu ishengero ry'iwe aje ari nk'umuntu aboneka kugira ngo akore ubukozi bwo ku munsi w'iherezo. We araboneka mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi amanutse avuye mu ijuru ari muri iki gicu cy'abamarayika cyakozwe n'abamarayika, kandi no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi n'icyenda naho nyene araboneka je ku ifarasi yera nk'urubura. Mwibuke yuko ibi ari bimenyetso bigereranya ukuza k'umwami. Nuko rero veamos lo que él dice. Reka turabe ivyo avuga ku bijyanye no kuza k'ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuwe 19. Ku rupapuro rw'131 mu gitabo cy'imatanije mu Kiespanyol aravuga ati, nuko rero Yesu izina ryiwe ku isi yiswe Yesu umucunguzi, kuko yari umucunguzi igihe yari ku isi, ariko igihe yanesha kuzimu na rufu yarabinesheje, nuko aduga mu ijuru, aho yaciye aronka izina rishasha. Nico gituma basemerera bakavuza urwamo rwinshi, ntihagire ikintu na kimwe babona, rizohishurirwa mu mituragaro. Kandi mwibuke yuko imituragaro ari ijwi ry'umumarayika nkomezamanuka avuye mu ijuru, ijwi rya marayika w'isezerano. Nimwitegereze iri banga, weje agendera ku ifarasi hategerezwa kuza ikintu kanaka kugira ngo gihindure iri shengero, kugira ngo twebwe turiho turi bazima dushobore guhindurwa, nuko tunajyane na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Mwebwe ibyo murabizi, hari ikintu gitegerezwa kuza. Nuko rero nimumenye neza, nta n'umwe azi iryo zina uretse we wenyene, yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zizaderere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga. Azoyaragiza inkoni y'icuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afite izina ryanditsweko ngo umwami w'abami, uganza abaganza. Ibyahishuriwe Yohana 19 umurongo wa 13 kugeza kwa 16. Uyo ni Mesiya aje, aho ni hari nukuza k'umwami, kandi aje afite izina risha. Ivyo birashoboka ko ku bantu bamwe ari inkuru nshasha batari bwumve yuko ukuza kwiwe azazanye izina risha. Ariko mbega mu by'ukuri Yesu azoba afite izina risha? Nimba arifise, Bibiliya itegerezwa kubivuga. Reka turabe ko Bibiliya yo bivuga ko Yesu afise izina rishasha, kandi nimba Bibiliya ivuga ko arifise, nuko rero arifise, kandi nimba arifise nuko azorikoresha. Mbega none ni hehe yorikoreshereza atari mu kuza kwiwe aje nk'ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuwe 19 ku munsi w'iherezo? Murabona yuko ukuza k'umwami ari banga, kandi ni nibanga izina ryiwe, izina ryiwe rishasha. Reka turabe, twavuze yuko afise izina rishasha, kandi nimba rifise ategerezwa kubivuga. Ni nk'uko kandi we afise umumarayika ntumwa uwo arungika gushinga intahe y'ibi bintu byose, kandi nimba mufise ategerezwa kubivuga. Kandi mu byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 16 haravuga hati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Murabona, ni kubera ko avuga yuko atuma umumarayika wiwe kuko amufise. Iyo atari ko amufise, ntiyari kuvuga yuko atumye umumarayika wiwe, ntiyoronga iki kintu adafise. Kandi uguhishura kwa Yesu Kristo uko Imana yahaye kugira ngo agaragarize ishengero ryiwe. Reka turabe, reka turabe ibivugwa uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagorone biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Murabona,
La revelación de Jesucristo que Dios le dio uguhishura kwa Yesu Kristo uko Imana yamuhaye kugira ngo agaragarize abagorano biwe ibintu bitegerezwa kuba vuba yakurungitse biciye muri inde biciye mu marayika wiwe kubera iki kuko aramufise iyo atari kuba mufise ntiyari gushobora kuronga ko guhishurirwa biciye mu marayika wiwe nuko rero ubu naho ntashobora kuza afise izina rishasha hamwe yoba atari fise ariko nimba ari fise azorikoresha reka turabe ko yoba ari fise cyangwa atari fise. Muri Daniyeli ikigabane cya kabiri igihe Daniyeli yasobanurira indoto Nebukadineza z'igishushanyo gaheza akamumenyesha ko icyo gishushanyo cyashushanya ubwami bw'abanyamahanga butanguriye ku mutwe w'inzahabu aribwo bwami bw'i Babuloni kandi ubwo Nebukadineza yari umwami cyangwa farawo wabwo. Hanyuma ibitugu n'amaboko by'ifeza bwari ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi mu nyuma inda n'ibibero by'umuringa bwabaye ubwami bw'Abagiriki bwari burongowe na Alexandre Munini mu nyuma amaguru y'ivyuma n'ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba ubwo n'ubwami bugira kane kandi ubwami bugira kane ubwami bwari burongowe na ba Kayisari ubwami bw'Abaroma. Murabona mu gihe cya Yesu nibwo bwari bugezweho bwari buganje kandi nibwo bwami bwabamvye Kristo no kuvuga yuko ubwo bwami bufise urubanza rubitswe bufitaniye urubanza n'Imana kandi byongeye ubwo bwami bwarahamye buratoteza bari muyobokamana rya Gikristo ni nkuko n'ubwoko bw'Abaheburayo n'idini rya Judayisme nabo nyene barahamye iyobokamana rya Gikristo. Nuko rero intambuko ya nyuma y'ubwami bugira kane bw'abanyamahanga intambuko igira kane ifise ibice bibiri amaguru y'ivyuma hamwe n'ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba kandi ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba niyo ntambuko aho Antikristo umuntu w'icyaha azoba aganje ari ku mutwe aho azoba ari nk'umwami w'ubwami bw'abanyamahanga kuko abami 10 ari bamuha ububasha n'ubutware bwabo ari bo bashushanijwe ngaha mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 17 bashushanijwe nk'amahembe ndwi y'igikoko ikigabane cya 17 umurongo wa 11 kabandanya haravuga kandi cya gikoko cyariho kandi kitakiriho icyo ubwaco n'ubwira 8 ariko kandi n'umwe muri babandi ndwi kandi azoja kuranduka kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima ariko bahabwa kuganziriza hamwe na cya gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe abo bahuza inama ba cya gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo abo bazogwanya umwagazi w'intama uwo mwagazi azobanesha kuko ari we uganza abaganza n'umwami w'abami kandi abari kumwe nawe bahamagawe batoranijwe bayobotse nabo bazobanesha no kuvuga yuko bazohaguruka kugwanya ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuwe 19 bazohaguruka kugwanya ukuza kwa kabiri kwa Kristo ariko ntibazomenya yuko Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana yahindutse akareka kuba umwagazi w'intama agahinduka intambo yo mu muryango wa Yuda ntibazomenya ko yaretse kuba umuherezi mukuru agahinduka umucamanza w'isi yose ntibazomenya ko yahindutse akaba umwami w'abami n'uganza abaganza nicyo gituma azobanesha haravuga hati abo bazogwanya umwagazi w'intama uwo mwagazi azobanesha kuko ari we aganza abaganza n'umwami w'abami kandi abari kumwe nawe abo ni ishengero ryiwe bahamagawe batoranijwe bayobotse nabo bazobanesha abo n'abatoranijwe n'Imana bahamagawe biciye mu kuvuga ko ubutumwa bwiza bw'Imana. Nuko rero mu byahishuriwe Yohana 19 turahafise ukuza kwiwe ariko igikoko Antikristo uwo se kibazoba yambayemwo umubiri icyo gikoko kiri kumwe n'abami 10 n'ingabo zabo bami n'ibihugu vyabo bazogwanya ukuza kwa kabiri kwa Kristo ariko vyaramaze kuvugwa mu buvugishwa yuko Kristo azobanesha kuko we n'umwami w'abami n'uganza abaganza.
nuko rero mu iyerekwa canke mu ndoto za Nebukadineza we yarabonye ukurandurwa kw'igikoko hamwe n'ubwami bw'igikoko n'abo bami baranduwe no kuza kw'ibuye ritasituwe n'amaboko aryo ryaje rikagwa ku gishushanyo ku birenge vy'ivyuma bivanze n'ibumba. Nico gituma mu kuza kwa mbere kwa Kristo we atamenaguye igishushanyo ico kigereranyo. Ubwo bwami bw'abanyamahanga aribwo bwari bugeze mu ntambuko y'amaguru y'ivyuma, ahubwo iyo ntambuko y'amaguru y'ivyuma niyo yakubise Kristo, kandi Kristo yari ibuye rikomeza imfuruka. Ariko mu kuza kwe kwa mbere vyategerezwa kugenda gutyo kugira ngo turonke ugucungurwa kwacu. Ariko ubu naho iryo buye ritasituwe n'amaboko, ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo turabibona ngaha mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 2 umurongo wa 17 ahavuga hati uri n'ugutwi niyumva ico mwemu abwira amashengero, unesha nzomuha kujya kuri mano yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera. Kuri iryo buye handitswe izina risha, nta n'umwe arizi uretse urihabwa. Uko nukuza kwa kabiri kwa Kristo nukuza kugendera ku ifarasi y'igitare yo mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 19. Murabona uyu agendera ku ifarasi afise izina n'umwe arizi. Ikigabane ca 19 umurongo wa 11 ukabandanya haravuga hati, mbona ijuru ryuguruye kandi mbona ifarasi y'igitare uyivyagiye ko yitwa mwizigirwa irindi ni mu nyakuri, aca amateka akagwana intambara mu bugororotsi, nyonga ziwe n'imbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye imigara myinshi kandi afise izina ryanditswe nta urizi atari we wenyene. Izina Yesu mbega ninde atarizi? Abantu bose bararizi. Isi yose irazi yuko mu kuza kwa mbere kwa Kristo ariko kwari kuza kwa marayika w'isezerano, mu marayika w'uhoraho yaje yihishije mu mubiri w'umuntu yambaye umubiri w'inyama muri cya gitwikirizo cy'umubiri witwa Yesu. Barazi izina ryiwe, iryo yazanye byanditswe kuri uwo mwambaro ryari Yesu. Ariko aje nk'ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu vyahishuwe 19, ariko azanye izina n'umwe arizi. Afise izina ryanditswe ko n'umwe arizi uretse we wenyene, kandi ngaha n'igihe atubwira ko arahabwa ibuye ryanditswe ku izina haravuga ati nzomuha ibuye ryera ryanditswe ko izina risha n'umwe arizi uretse uwurihabwa. Ni izina rimwe. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso kandi yitwa Jambo w'Imana. Nuko rero Jambo si izina, ariko ubwa mbere na mbere Jambo yariho, kandi Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Ivyo biri muri Yohana ikigabane ca 1 umurongo wa 1 ukabandanya. Kandi uwo Jambo yihaye umubiri abana natwe, aba hagati mu biremwa abantu, hagati mu bwoko bw'Abaheburayo, kandi igihe yiha umubiri nuko rero izina rya Jambo ryagaragariye mu mubiri. Ni ukuvuga yuko Jambo yihaye umubiri yari afise izina hagati mu biremwa abantu, kandi izina ryiwe ryari Yesu. Yesu bisobanurwa ngo umucunguzi canke umukiza. Mu Giheburayo iryo zina ni Joshua canke Yosuwa. Nico gituma izina Yosuwa wari umufasha wa Mose, iryo risigura ngo umucunguzi, kandi ico nico gituma ari we yashikanye mu gihugu cy'isezerano ubwoko bw'Abaheburayo. Kandi Kristo nawe niwe adushikana mu gihugu cy'isezerano mu bugingo budashira, mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 no mu mibiri mushasha, umubiri uhoraho. Nuko rero harabandanya havuga hati, ingabo zo mwijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Nuko rero murabona yuko Jambo aje bundi bushasha ku isi, kandi Jambo yahoranye n'Imana, kandi yari Imana, ni marayika w'isezerano. Imana yonyene ubwayo iri mu mubiri wayo wa teofaniya. N'uyu mumarayika yaratandukanye n'abandi. Uyu ni Jambo, ni marayika w'isezerano, mu marayika w'uhoraho. Nuko rero harabandanya havuga hati,
mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga azoyaragiza inkoni y'icuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditsweko ngo umwami w'abami uganza abaganza kuko we aje nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Nuko rero murabona we aje azanye izina atanu umwe arizi kandi no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 12 haravuga hati unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje kandi ntazosohoka ukundi nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje azokwandika izina rihoraho ry'Imana kunesha. Nitwabona uyo anesha we azoshobora kutubwira ikintu kanaka ku bijyanye n'iryo zina. Nzomwandika ko n'izina ry'umugwa w'Imana yanje niwe Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje. No kuvuga ko Yerusalemu musha ufise izina kandi iryo ni izina rihoraho ry'Imana. Mbega hariho irindi zina ryoba riri ryiza gusumba izina ry'Imana yacu ryo kwitwa umugwa w'Imana yacu, cyangwa Imana yo kwemerera uwundi muntu ko yo kwita umugwa wayo izina ryiwe? Umugwa w'Imana yacu iwita izina ryayo nyene bwite. Yerusalemu musha uwo mugwa urafise izina, iryo ni izina rihoraho ry'Imana ari wo wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje. Kandi wururuka umeze gute? Witeguwe nk'umugeni asharizwa umugabo wiwe. Kandi iyo umwigeme yubakanye n'umusore araheza akaragwa mu yandi majambo agaca yitwa izina ry'umugabo wiwe. Kandi icyo nicyo gituma babita izina ry'abagabo babo. Nuko kandi rimwe mu bihugu bimwe abakobwa bubatse ntibongera no kubita amazina yabo, ariko baca bitwa amazina y'abagabo babo. Nuko rero mbega umugabo yo kwemera yuko umugore wiwe yitwa izina ry'uwundi muntu akavuga ati oya izina ry'uriya mushinga ntahe wa hariya niryo ryiza cyane gusumba iry'umugabo wanje? None ni kubera ko atoheza ngo yubakane n'uwo wundi mushinga ntahe uwo wundi mugabo? Nuko rero umugore w'umwagazi w'intama yitwa izina ry'umwagazi w'intama. Umugore wa Yesu Kristo, umugeni wa Yesu Kristo yitwa izina rya Yesu Kristo. Nuko rero tubandanye dusoma ngaha. Harabandanya havuga hati vamos a ver y le escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios. Niwo Yerusalemu musha wururuka uva mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje rishya. Nimba we abivuga ni kubera ko arifise, kandi nimba arifise iryo niryo zina akoresha aje nk'ugendera ku ifarasi y'igitare yera yo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 19. Nuko rero reka turabe integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo avuga, ariko aratubwira ku bijyanye n'ingene bizogenda, ingene bizoba bimeze ukuza kugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuwe 19. Reka turabe ku rupapuro rw'ijana na 34 mu gitabo cy'ibimatanije mu Kiespanyol. Murabona Kristo ari mu mubiri we wa teofaniya, n'uyu marayika w'isezerano cyangwa umumarayika w'uhoraho ari we yigize umuntu akaba hagati mu biremwa abantu akamenyekana ku izina rya Yesu. Yari ijambo yihaye umubiri mu kuza kwe kwa mbere, ariko ubu naho mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 19 ubu naho turahafise ukuza kwe kwa kabiri. We aje ku munsi w'iherezo. Inde jambo marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo.
nuko rero ubu reka turabe ingene bizogenda ukuza kwiwe. Ku rupapuro rw'amajana 277 mu gitabo cy'ibimatanije mu Kiespanyol, integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ariko arasenga yaravuze ati, turasavye mwe muyera yizire wenyene ubwiwe ugendera ku ifarasi y'ukuri yera. Ugendera ku ifarasi y'ukuri yera yo mu Vyahishuwe 19 ninde? Ni mwe muyera, marayika w'isezerano, intumwa y'isezerano, Kristo ari mu mubiri we wa teofaniya. Mu gihe mwe wiwe, mwe mu wa Kristo niyahangana na antikristo, we aheze ahamagare abiwe. Nuko rero reka turabe ingene we aje muri kino gihe cy'iherezo ku rupapuro rw'amajana 256 mu gitabo cy'ibimatanije. Kandi mwibuke yuko ukuza kwiwe ari ukuza k'uyo mu marayika yaratandukanye n'abandi, ariwe mu marayika afise ikimatanije cy'indwi, kandi ikimatanije cy'indwi nukuza kwiwe, ukuza kwa marayika w'isezerano, ukuza ku mu marayika w'uhoraho. Nuko rero ku rupapuro rw'amajana 256 mu gitabo cy'ibimatanije mu Kiespanyol haravuga hati, ariko umwami wacu niyaseruka ku isi, we azoza ari ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Nitwabona uyo muntu tuzobona jambo, mu marayika w'isezerano, mu marayika w'uhoraho, mu marayika yaratandukanye n'abandi, yihishije kandi yihishuriye mu mubiri w'umuntu kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi azoba ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba muri kino gihe cy'iherezo. Ariko igitwikirizo cy'umubiri, umubiri uzoba urimwo mu marayika w'uhoraho agaragaye, uwo mubiri si umwami Yesu Kristo, ni igitwikirizo cy'umubiri, umubiri wacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ni mu marayika w'umwami Yesu Kristo uwo Yohana intumwa yashatse gusenga, kuko yabonye uku kugaragara kwa Kristo, kugaragara kwa marayika w'isezerano agaragariye mu mubiri w'umuntu, mu marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo. Uyu mu marayika ntumwa wa Yesu Kristo uwo Yohana yashatse gusenga, ni mu marayika ntumwa wo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Uwo niwe muvugishwa wo mu kiringo cy'ubwami, azanye ubutumwa bwiza bw'ubwami ku munsi w'iherezo. Kandi n'umuntu wa mbere aboneka inyuma ya Yesu Kristo, uwo imbere y'uko aza ku isi ari mu mubiri w'umuntu, yazaniye ijambo arishikiriza uwundi muntu. Ni nk'uko Yesu imbere y'uko aza ku isi mu mubiri w'umuntu yaravuze ati, imbere y'uko Aburahamu abaho je namye ndihe. Aburahamu yari yahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye aranezerwa, kandi yamaze umwanya ariko arasangira na Aburahamu cya kimasa Aburahamu yari yateguye. Umenga Elohimu ntiyakunda kurya ibimera by'ivyatsi. N'igihe yaboneka ku isi mu mubiri w'umuntu yararya inyama n'ibindi byose, ariko birakwiye yuko abantu bojya ibibereye. Kandi dufise ikibazo cy'amagara yacu, tugaheza tukiyubara, tukirinda imfungurwa zotugirira nabi. Ariko ntitukwiye kuba abantu b'ibishobisho b'abafana mu byo kurya iki cyangwa kutajya iki. Dukwiye kuraba ibyo dukwiye gufungura kugira ngo tubeho neza bishoboka. Kandi rimwe ibyo tuba dukwiye kuba twofungura ntidushobora kubifungura kuko haba habuze amafaranga. Kuko rimwe dutegerezwa kurya ibiba bibonetse, nuko tugashimira Imana kuko hashoboye kuboneka ikintu cyo kurya. Ariko ntibarazi ishinga, mu mubiri mushasha tuzoronka ingaburo itunganye. Kandi mu mubiri mushasha uyo mubiri ntuzokwigera ugwara, ntuzokwigera usaza, nuko nta ngorane na zimwe tuzogira. Ariko tuzobona ingaburo Imana izoduha muri uwo mubiri mushasha. Ni byiza Yesu igihe yazuka yarongeye arajya urufi, ubwo nyene azutse, kandi igihe bari ko bibaza ko ari umuzimu, ariko nukuvuga yari umuntu wo mu buringanire, wo mu mubiri wo mu buringanire bwa gatatu. Yaravuze ati, nimuze mu nkorakore mu nkoreko, kuko umuzimu ntufise inyama n'amagufa,
nimukore ko ngaha kuko umuzimu n'umubiri usa n'uyu mubiri ariko wo mu bundi buringane. Yesu yaravuze ati hari utwo kurya mufise hano, bamuzanira ikimanyu cy'urufi. Ninde yariye ikindi kimanyu gisigaye ntitubizi, ariko hari ikimanyu cyasigaye. Mwibuke yuko abera bari muri paradizo babwiye mwene data Branham bati ngaha twebwe ntidufungura, ntitunaryama, ntitunakora kandi ntitunaruha. Bati ariko nitwagaruka ku isi tuzoronka iyindi mibiri, nuko tuzoheza dufungure. Ni ukuvuga yuko bamaze kutubwira yuko bazoshobora kurya. Yesu yarabwiye ati hari utwo kurya mu mufise hano. Nuko rero baramaze kutubwira ko bazokwemera ubutumire ubwo tuzobaha. Igihe kimwe umuntu umwe, igihe je nari mvuze gutyo yuko bimirije kuza, nkavuga ko bamwe bamaze nk'imyaka hafi 2000 batanajya, bagategeza ko bafise akayabagu ko gufungura cyane nk'uko bafungura bakiri ngaha ku isi. Uwo muntu arambwira ati ntimuzondungikire n'umwe iwanje. Nuko ndabwira nti ntibiguhagarika umutima, ntibikuraza ishinga, nta n'umwe tuzoheza ngo tukuru, nta n'umwe tuzokurungikira. Nuko maze kumusigurira nkamubwira nti twebwe rero nitwababona bazutse bakabana natwe tuzoca duhindurwa. Nuko yaciye avuga ati nuko muzondungikire bakeya imuhire wanje nanje. Nuko kuvuga ko hari igituma bazoza kugira ngo babane natwe, dusangire tuyage nk'uko na Yesu yabikoze igihe yazuka. Kandi natwe tuzoheza duce duhindurwa. Nimwitegereze Aburahamu nawe nyene yarayaze n'Imana yigize nk'umuntu. Aho Aburahamu yayaze na Yesu Kristo ari we yari mu mubiri we wa teofaniya. Nuko yigira nk'umuntu afadika imbere ya Aburahamu ari kumwe na Gaburiyeli na Mikayeli, baraheza basangira na Aburahamu. Nuko rero turashobora kubona yuko muri kino gihe cy'iherezo Imana ifise imigisha ikomeye cyane ifitiye umwe wese wo muri mwebwe, ifitiye na jewe nanje. Iki ni gihe aho umunywamazi n'amabara yawo indwi agaragariye ku isi akikuje igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka mu kibanza cya Amerika Latine na Karayibe. Kandi mu munywamazi w'isezerano ry'Imana imigisha ikomeye cyane Imana irayidufitiye twebwe twese muri Amerika Latine na Karayibe. Nicyo gituma ukuza k'uyu agendera ku ifarasi yera yo mu Byahishuwe 19, ariko kuza kwa jambo, kuza kw'ijambo ryambaye umubiri mu muntu. Ivyo ni ivyo kubera mu kibanza cya Amerika Latine na Karayibe. Nicyo gituma integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, igihe yongera akavuga ku kuza k'uyu agendera ku ifarasi yera, ku rupapuro rw'166 mu gitabo cy'imirongo. Ngaha turafise agace k'ubutumwa kakuwe mu butumwa bwitwa ngo ikibanza kimwe rudende cyagenywe n'Imana cyo gusengeramwo, ku rupapuro rwa mbere no rwa kabiri. Aho niho hari ako gace gato k'ubwo butumwa, no kuvuga kakuwe muri ico gikorane. Ku rupapuro rw'166 akarango ka 1485 aravuga ati ubu rero jewe ndiko ndasaza kandi naribajije. Ni ukuvuga aho yari amaze gushitsa imyaka 56 y'amavuka, kandi nariyumviriye mbega hazobirindi kanguro. Aho yari asigaje gusa nk'ukwezi kuburamwo iminsi 4 kugira ngo agende yitaba Imana. Yaravuze ati mbega hazobirindi kanguro, nzobona ikindi gihe. No kuvuga yaravuze ati mbega hazoba irindi kangoro nk'uko amakangoro yahabaye muri buri kimwe mu bihe by'ishengero ry'abanyamahanga, aho Imana yarungitse intumwa izanye ubutumwa, nuko Imana ikugurura igihe gishasha igahamagara abatoranijwe bayo. Ati mbega hazoba ikindi gihe, nzobona ikindi gihe. Kandi gusa mwibuke iburengerazuba hazova ugendera ku ifarasi yera. Azova hehe? Iburengerazuba. Igihugu cya Isirayeli kiri mu buseruko, niho hashikirijwe kuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi iburengerazuba naho ni mu mugabane wa Amerika Latine, ari wo ugizwe, umugabane wa Amerika ari ugizwe na Amerika ya ruguru, iyo hagati ni y'epfo na Karayibe. Kandi kugeza ubu amajyaruguru muri mu mugabane wa Amerika harashikirijwe igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga. Ubu
rero hasigaye gusa Amerika Latine na Karayibe kugira ngo habere ugushitswa kw'iri sezerano dukuza kuyu agendera ku ifarasi yera, kandi uko nukuza kwa jambo ukuza kw'intumwa y'isezerano, marayika w'isezerano, mu marayika w'uhoraho, mu marayika yaratandukanye n'abandi kugira ngo aze agaragariye mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo, agaragariye mu marayika ntumwa wiwe, kuko aho niho hazoba hari ijambo rigaragariye ku munsi w'iherezo. Aho niho hazoza hari umumarayika yaratandukanye n'abandi agaragaye ariko arakora ubukozi bwiwe buhwanye n'umunsi w'iherezo. Nicyo gituma Yohana intumwa yashatse gusenga umumarayika w'umwami Yesu Kristo, ariko uwo mumarayika si umwami Yesu Kristo, we n'uwacunguwe n'amaraso ya Kristo azoba ariko araba muri kino gihe cy'iherezo. Uwo ni we, nk'uko Kristo yigaragarije mu bigishwa biwe, akigaragariza no mu bamarayika ntumwa ndwi biwe muri buri kimwe muri ibi bihe by'ishengero, azoba ariko aranigaragariza mu bamarayika ntumwa wiwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kandi hazogera aho ukugaragara kwa Kristo azoba akoreye mu bamarayika ntumwa wiwe, aho uko kugaragara kuzogera ku ntambuko aho azoragwa mu mwuzuro, kandi niyamara kuragwa agacungurwa mu mwuzuro guhera ngaho ukabandanya. Ibintu bikomakomeye bifadika bizobonekera mu bukozi bwa marayika w'isezerano, mu marayika w'uhoraho, ubukozi bwa Yesu Kristo mu marayika yaratandukanye n'abandi agaragaye biciye mu marayika ntumwa wiwe. Uwo niwe mu marayika ntumwa azoronka buri rimwe muri aya masezerano ayo Kristo yatanze. Uwo azomuha kuri manu yanyegejwe. Manu yanyegejwe ni uguhishura kwa Yesu Kristo ko muri kino gihe cy'iherezo aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, kuko umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Kandi mbega manu yanyegejwe yari hehe? Mu ngoro yaba mu kibanza cyahera cyane, kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo ni ingoro ya Yesu Kristo. Kandi ibihendwe by'ishengero by'abanyamahanga bihwanye n'ikibanza cy'ahera. Igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka nacyo gihwanye n'ikibanza cy'ahera cyane. Mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka niho hazoba hari manu yanyegejwe. Imanu yanyegejwe abana b'Imana bo mu bihe byarenganye, kuko bo ntibabayeho mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe cy'ikibanza cy'ahera cyane cyo muri iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu, kuko mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka niho Kristo yari kuzoba ariko araduhera iyo manu yanyegejwe, yari kuzoyiha umumarayika ntumwa wo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, nawe agaheza akaduha iyo manu yanyegejwe kugira ngo tugaburirwe uguhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi vyongeye aje nk'ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuwe 19, aje ari mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo, agaragaye yihishuye biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Iryo ni ryo banga ry'ikimatanije cy'indwi. Iryo ni banga ryo kuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa jambo, kuza kugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuwe 19, no kuza kwa marayika w'isezerano mu marayika w'uhoraho, kuza kwa Yesu Kristo ari muri mpwemu yera agaragariye mu marayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo. Iryo ni ryo banga ryose ryari ryaranyegejwe ubwoko bw'ibiremwa abantu, kandi rikaba rihishuwe kuri uyu munsi w'iherezo, rihishuriwe abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko rero turashobora kubona yuko icyo aricyo gituma muri kino gihe ikimenyetso cy'isezerano ry'Imana, umunywamazi ari wo wagumye uri kurabonekera mu ijuru ku ntebe y'Imana, wagumye uri kuragaragara mu gihe ujya mu kindi hagumye hariko haragaragara ibara rimwe ry'umunywamazi. Ubonaho muri kino gihe cy'iherezo cy'ubuye rikomeza imfuruka, uwo munywamazi ugaragarira hejuru y'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka ari umuzingi wuzuye ufise n'amabara ndwi y'umunywamazi, kugira ngo gutyo twebwe turonke uguhishurirwa kuzuye kuvuye ku Mana, nuko turonka ukwizera kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa tukajanwa mu ijuru, tukaja mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu nzu ya data wacu wo mu ijuru, ahateguwe ibirori bikomeye by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Muri aribyo twatumiwemwo, hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi, ni ukuvuga abatumiwe. Baratowe kubera iki? Kuko batumiwe kandi bakaba bafise amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi
itararemwa. Hahigwa abahamagariwe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi w'intama, byahishuriwe Yohana ikigabane cya 19 umurongo w'9. Ni nk'iyo hateguwe ubukwe, nuko hagakorwa urutonde rw'amazina y'abatumiwe. Nuko rero ku rutonde rw'abatumiriwe kujya mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama hariko handitswe ko amazina yacu kuri urwo rutonde ariko ruri mu gitabo, kandi icyo ni igitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, aricyo gitabo cy'ibimatanije ndwi. Hari igitabo cy'ibimatanije ndwi, aho hari n'umunywamazi n'amabara ndwi yawo. Nuko rero murabona igitabo cy'ibimatanije ndwi Kristo yacakiriye mu ijuru, arakizingurura mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 5. Yacakiriye mu ijuru mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye ku ntebe mu kigabane cya 6, akizingurira mu ijuru. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane 8 amena yugurura ikimatanije ndwi, haraheza haba agacerere nk'umwanya w'igihimba cy'isaha. Mu nyuma mu byahishuriwe Yohana naho ikigabane cya 10 amanuka avuye mu ijuru ari mu gicu. Mu nyuma kazana icyo gitabo, nuko icyo gitabo aricyo cyari mu kuboko kw'iburyo kw'Imana, hakaba n'umwe yari abereye kuzingurura icyo gitabo ngo amene ikimetanije, ndetse akaba n'umwe yari abereye no kukiraba uretse mukunda wacu mwami Yesu Kristo. Nuko rero Kristo acakiririye mu ijuru, akakizungurura akakizana ku isi, agishikiriza umuntu akamubwira ko yokijya. Icyo nicyo kibanza kigenewe icyo gitabo. Icyo ni igitabo gihesha uburenganzira. Nuko rero aho harimwo uburenganzira bwo kugarukanwa kw'abana n'abahungu n'abakobwa b'Imana ngo basubizwe mu bugingo budashira bafise umubiri uhoraho, kugira ngo bapfiriye muri Kristo bazuke, natwe bariho turi bazima duhindurwe. Nuko gutya tugarukanwe mu bugingo budashira, dusubizwe ibyo Adamu na Eva byose batakaje mu kugwa, kandi ibyo reka tubigarukirize ngaha. Ibyo byose byugaraniwe biri imbere mu isezerano ry'umunywamazi ariwo twabonye ukikuje intebe y'ubuvyagiye mu ijuru. Uwo munywamazi ugaragariye muri kino gihe cy'iherezo, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kuko aho niho hari icyo gitabo cy'ibimatanije ndwi kizinguruye ku bwacu. Mu kugururwa mu kumwe n'uko ikimatanije cy'indwi, aho turonka icyo gitabo cyose cyuzuye kizinguruye. Nuko rero murabona ibyo byose birashyitswa ubwa mbere kugira ngo hanyuma mu ijuru Kristo ave ku ntebe yo kuvugira abantu, nuko yakira icyo gitabo gihesha uburenganzira, aheze yisubiza ibyiwe. Ariko ibiri muri icyo gitabo ubwa mbere bitegezwa kubanza gushyizwa, kandi byagumye biriko birashyitswa mu gihe ujya mu kindi, nk'uko byagenze kuri Yesu Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana, kugira ngo hashobore gushyirwa mu ijuru, mu ngoro yo mu ijuru, ikimazi cy'ibyaha ku ntebe yo kuvugira abantu. Ubwa mbere Kristo yategerezwa kubanza gushyitsa igikorwa cyiwe cy'umwagazi w'intama w'Imana, agapfira ngaha ku isi, byose akabishikiriza ngaha, kugira ngo mu nyuma aheze ajane mu ijuru, nuko ashikirize mu ijuru icyo gikorwa cy'ubucunguzi akoresheje amaraso yiwe bwite. Nicyo gituma mu gihe ujya mu kindi hagumye hari ko harashyitswa ibiri muri icyo gitabo cy'ibimatanije ndwi, kandi hashikiriwe ikimatanije cy'indwi. Ivy'ikimatanije cy'indwi byose bizoba biriko birashyitswa, nuko hanyuma Kristo azoheza arangiza igikorwa cyiwe cyo kuvugira abantu mu ijuru, nuko yisubiza ibyiwe, kandi abapfiriye muri Kristo bazoheza bazukire mu mibiri ihoraho, natwe abariho turi bazima tuzohindurwa. Turabonye umunywamazi, ikimenyetso cy'isezerano ry'Imana. Nuko rero biciye mu guhishura kwa Kristo atangira mu ishengero ryiwe muri buri gihe, twabonye yuko umunywamazi waba uri kuragaragaza ibara rimwe muri buri gihe, kuko muri buri gihe haba hari isezerano rya Kristo munsi y'amaraso yiwe, kandi mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka hari isezerano rya Kristo munsi y'amaraso yiwe.
n'amabarandwi y'umunywamazi agaragaye. Nico gituma Amerika Latine na Karayibe ifise ihigwe rikomeye cyane ryo kwinjira mu nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Kristo. Nimba Imana yabwiye Aburahamu, nimba Aburahamu yarabajije Imana ati hamwe habonetse abagororotsi 50 mu gisagara cy'Isodomu, mbega worandurana umugororotsi n'umunyavyaha? Imana yarabwiye ivuze iti sinorandura umugororotsi, mbere n'igisagara cyose no kibabarira iyo kiva kikagera. Kandi Amerika Latine na Karayibe nayo nico kibanza ku munsi w'iherezo kizoba kirimwo igitigiri kanaka cy'abagororotsi batsindanishirijwe na Kristo, batunganijwe na Kristo biciye mu maraso ya Kristo, batsindanishirijwe nk'abatigeze bacumurana mba, kuko amaraso ya Kristo atwoza icyaha cyose. Kandi Imana nta cyaha itubonako kuko amaraso ya Kristo yabidukuyeko. Nuko rero muri Amerika Latine na Karayibe hazoba hari abagororotsi bo ku munsi w'iherezo bo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi buri gihe tuzoguma turiko turatakambira Kristo dusabira Amerika Latine na Karayibe kugira ngo ico kibanza cinjire mu nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi y'umukunda wacu Mwami Yesu Kristo. Kandi nimba hari hakana akanka yuko twifuza yuko mu nganji y'ubwiza ya Kristo habamwo Amerika Latine na Karayibe n'abantu bo muri ico kibanza, nuko rero abo bantu bagerageze kwinjizayo abantu babo kugira ngo binjire mu nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Kristo. Bategerezwa kubashira munsi y'ikimenyetso cy'isezerano, ikimenyetso cy'umunywamazi arico kiri mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi bategerezwa kuba bari munsi y'ubutumwa buhwanye n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Ubwo nibwo buryo. Kandi ibyo nibyo biriko birabera muri Amerika Latine na Karayibe. Ico kibanza kiriko kirashigwa munsi y'isezerano ry'Imana ry'umunywamazi n'amabara yawo ndwi. Kandi twifuza yuko Amerika Latine na Karayibe yose yo kwinjira mu nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Kristo. Kandi twifuza yuko inganji y'imyaka igihumbi ya Kristo yo kuzura mwiki abanyamerika Latine na Karayibe. Kandi twifuza yuko n'ubwoko bw'Abaheburayo bo kwinjira ari bo bafise isezerano nabo ryo kwinjira muri kino gihe cy'iherezo. Kandi buri mu marayika n'umwe azokwinjirana nabo mu gihe ciwe, bazokwinjirana nabo mu bihe byabo, abaronse abakiriye ijambo ryo mu gihe cyabo. Ni vyiza Imana yodufasha. Kandi Imana yobandanye ikirakorera muri Amerika Latine na Karayibe yose, ikabungura ubwenge, ikabugurura n'ubugingo abanyamerika Latine na Karayibe bose kugira ngo bakire ijambo ry'Imana rihwanye n'iki gihe. Kandi imbabazi z'Imana zo kwaguka zigashika kuri Amerika Latine na Karayibe yose. Nuko Amerika Latine na Karayibe ntizorandurwe n'ibihano by'Imana bizoza mu kababaro gakomeye, ariko izoshike mu nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Kristo. Nuko rero bari hehe abari kuzoba bariko barabona umunywamazi, ikimenyetso cy'isezerano ry'Imana kuri uyu munsi w'iherezo? Turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe turiko turabona isezerano ry'Imana, ikimenyetso cy'umunywamazi ukikije intebe ya Kristo mu ishengero ryiwe. Umunywamazi ukikije igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kuri jewe ryari ihigwe rikomeye cyane kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya ndiko ndabashingira intahe y'umunywamazi, ikimenyetso cy'isezerano ry'Imana. Imigisha ya Yesu Kristo iri mu isezerano ryiwe y'umunywamazi yoba kuri umwe wese wo muri mwebwe, ikaba no kuri jewe nanje. Kandi se vuba twese twohindurwa nuko tukajanwa mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Kandi se Amerika Latine na Karayibe yo kwakira ijambo ry'Imana. Ijambo rya Kristo ryo kwira rikazunguruka muri Amerika Latine na Karayibe yose kuri uyu munsi w'iherezo. Nuko Amerika Latine na Karayibe ikinjira mu nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Yesu Kristo mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ni vyiza. Imigisha ya Kristo yoba kuri mwebwe, yobana namwe. Murakoze kuba mwateze amatwi mubikunze. Kandi nzosubira kubabona ryari Miguel
kuw'Imana ku bazoba bari mu gikorane cyo kuw'Imana mu gitondo ni igikorane kimwe Miguel, ibikorane bibiri mu bikorane bizoba kuw'Imana Imana ibishatse, aho tuzoba dufise ivyigwa ivyo Miguel azoba hababwira ivyo ari vyo, aho twiteze ko Imana izoduha umugisha cyane ikatwungura ubwenge ikaduhishurira n'ivyanditswe kugira ngo dutahure imigisha ikomeye cyane iyi Imana ifitiye umwe wose wo muri mwebwe n'iyi mfitiye nanje. Jewe nkora ibinyerekeye kugira ngo nakire imigisha yose ya Kristo mu kuyizera no mu kuyakira mu bugingo bwanje, kandi yitegerezwa guhinduka kuri muri jewe. Uko niko bikwiye kuba no kuri mwebwe mwese, muyizere n'ubugingo bwanyu bwose izohinduka ukuri muri umwe wese wo muri mwebwe. Ni byiza. Imana yobandanya kubaha umugisha mwese, kandi mwese mugira ijoro ryiza hamwe natwe bundi bushasha Revera Miguel Bermúdez Marín kugira ngo abandanye anasozera iki gice cyacu. Ni byiza. Imana ikomeze kubaha umugisha hamwe natwe Revera Miguel Bermúdez Marín.